Boje natanguye kuririmba kera gusumbajije umwaka vyongora ko sinovuga ngo nka babandi ngo navutse ndirimba je sinavutse ndirimba mugabo nabitanguye kera. Obera aheruka gusohora indirimbo ngo akanoti akanoti kakujemo gutega ndimo yumvire gute gusohora akanoti nawe irimo ibintu byinshi ibintu by'abana bashaka bame bashaka iryo biro byumvire gusa. Bo ziya n'indirimbo z'impanuro sigaye ngira mugabo ahanini novuga ko ari gospel. Hello bakunze ku Buzz TV twasuye kwa mutugira kandi nkuko mubibona kuri micro ni keke niwawe nibaza ko musanzwe mumenyereye ya tori twanze tubashimira abantu muri ko madukurikirana tubasaba gukora subscribe like share na comment nkuko mubibona rero no munsi turi kumwe na ni Obelix ndazi benshi baramuzi gusa reka ndamuha bidondo hari abantu usanga batamuzi. Obe umeze neza? Ego ndashima namwe. Sawa none kumengo uratekereje gose. Niko nabaye niyo defo yanje. Defo no gutekereza cyane no gukubagana. Niyo defo yanje gutekereza. Wambaye chapeau nziza. Niyo rakoze. Sese ni byiza gusura berewe. Merci. Niki Obe ninde ku bantu batamuzi ashaka kwidondora abantu bariko baradukurikirana abantu usanga babona Obe akabona ikintu cy'ikiboga ngaho batazi ibikorwa by'abatamuzi urashaka kutubwira Obe ninde? Bo muri make novuga ko band umuririmvyi w'u Burundi maze gukora imiziki itari mike ko shaka kubona ibikorwa byanje cyane yoshika kuri YouTube yandika Obelix Burundi ibikorwa byanje byose aca bibona sauf ivyo no ntashizeko agari icyo zasorangira gusuga umukora. Obe none niyo mazina yawe amazina yawe kuri nayo nyene cyane amasiro nakonza abastar usanga bafise amatazira n'ukuntu. Bo niyo mazina yanje ko je nitwa Nkunzimana Obe urumva izina ryanje niryo nye Lix naho kavuye niryo banyise gusa ntiriko kuri karanga mu mbwa n'izina banyise kuva nkiri muto. Bahisemo gushaka kwabiri usanga byari yanse ko bibarambira ngira ariko baraguhamagara nko mu ishuri. Bo sinzi ivyo bashatse. Obe yatanguye kuririmba ryari? Boje natanguye kuririmba kera gusumbajije umwaka vyongora ko sinovuga ngo nka babandi ngo navutse ndirimba je sinavutse ndirimba mugabo nabitanguye kera gusa naje gusohora indirimbo ntevye gatoya. Wamenye gute ko ufise impano yo kuririmba wiyumvise gute vyagenze gute? Bo ivyo biragoye kumenya ahanini usanga wibwiwe n'abagenzi sino jewe kuva nkitangura sorry n'umuntu ainda mukije Stare ku bantu bose barakora. Biba umva abagenzi nibo babinshizemwo cyane sino jewe no gusohora indirimbo ntivyari bindimwo cyane ahanini nakunda kwandika ama text nkumva umenga vyongeohera mbaye songwriter gusa. Yawo none aho tamwe kuririmba ni ryari? Tanguye kuririmba 2016 gusohora indirimbo ziwanje. Ese kamena Obe afise indirimbo zingana gute? Ama audio ama video afise zingana? Aho ico nica kibazo vyosaba ko nanje mfata umwanya nje kuraba izo mfise ingene zingana mugabo sinke. Gusa Obe n'umunebwe urashobora kwandika n'ibintu ntushobora kubi 2017 mba numva imyaka ine gusa ntushobora kumenya ibintu vraiment umaze gukora indirimbo zawe urazibagira kuva 2017. Bibaho umaze gukora ibiganiro bingahe kuva utanguye aka kazi umaze gukora ibiganiro bingahe? 11 kigira 11 Kubesha. Vyavye? Shamba nawe urakekeranya ngira kigira 11. Oya ni 11 ni vyavye na precision ni 11. Gusa sinshobora kubaza ko ushobora kwandika ibintu ntushobora kuvyiba. Birabaho fete y'ibintu bimaze kuba vyinshi uko ikintu cyose kimaze kurenga kuri kimwe ntibari bikeya. Biragoye kugira precise ngo bingana kuko hari ivyo nashize kuri YouTube hari ivyo ntashizeko urumva ni nkuko no vuga ivyo nshatse we ntumhaririza ko ntuzi ivyo ntashizeko. No YouTube yangira simara ko indirimbo ziri je nahoje indirimbo ufise nakubajije ngo ivyo utarashira ko canke gusa ndavye kuri YouTube na indirimbo zawe ndashobora kumenya igitiki ariko nawe nyene zo nazo wiyoga. Zimbwire basyo. Naje nazo sindara gusa ndavye no zimenya to no ziboka. Yeah.
none obe basi n'amavideo afise ntayazi na audio ntazazi basi uzi kuri umuririmvyi gusa ntuzi igiti gicaza amavideo ico nzi ni make par rapport y'ama audio byo birakwiye ariko mengo ugomba kwishura nyene kumengo ugomba kuhezima cyane utuntu umengo urarambiwe oya cyangwa sanzwe uri umunebwe sukurambirwa ni juste gusa kugira tubandanye ibindi okay Obert aheruka gusohora indirimbo ngo akanoti eske akanoti kakujemo gutega ndimo yiyumvire gutegura gusohora akanoti nawe irimo ibintu byinshi ibintu by'abana bashuka bame bashuka iryo biro byiyumvire gusa bo ziya n'indirimbo z'impanuro sigaye ngira mugabo ahanini navuga ko ari gospel twenziki ni gospel uracho bisigura gospel sigurira ko twenziki wewe nari ko ari muziki sinari ko ari gospel ushobora kubona intandika gospel n'ibiki ntiko uravuga we n'ibiki gospel nari ndimbo tima ivyo narindi gusoshobora kunsigurira oya misanzwe abantu barafite ibintu bahaye insiguro bishakiye muga ibintu byose agiye bafise ico bisigura misanzwe gospel n'indirimbo y'ubutumwa bwiza urumva kandi sikuvuga ngo bikini aba ari ubutumwa bwiza gusa sikuvuga impaka ngo umuntu ngo aririmba Imana canke ngo aririmbe Yesu canke ndo bijya navyo rafise ukundi kuntu vyitwa niba bikenera urandondera ndabikubwire urafise telefone nziza n'ubunye ushaka uje kuri Google wandike gospel ico bisigura ya gospel barabiguha. Okay, merci beaucoup urakoze kunyigisha unasiguriye ntaco narinzi gusa ubundi agitahuye watanze ubutumwa rero natanze ubutumwa bwiza mfatiye ku bintu bibaho ibintu tubayemwo nkakangurira ugwaruka gukora barondera akanoti kurondera akanoti ko ubutagira amahera nshobora kubaho neza urabizi nawe n'ubu uri kurondera akanoti ndabesha nawe uri kurondera akanoti none ko none ubishiramwo ngo abana ngo baragira iki ibintu nk'ivyo ushobora kuba warabibonye biriho ngaha nyene tubaye Baje ku myaka mfise vyo mamaze kubona utuntu twinshi nabijyana naririmbye nabibonye sinzi ko utarigero bibona mugaho vyose birabaho bijya ndavyibona nagaye byo kuvuga ngo bashikata cyangwa ibiki ngo abana baragukatira cyane kubera kanoti cyangwa agomvye guhanura abagenzi bawe bikunze gushikira bigenda gute erega wewe birashobora kuba bitarakubako ku bintu ntibyo kubako vyose wenyene ariko si wowe ubona canke wumva uramaze kumva bimaze kubako ni ryambere ubise sugar daddy canke sugar mama yasigambe gusa ni ryambere nubise umuntu abishize mu ndirimbo ariko byagukoze ko gose n'ubutumwa bw'abutumwa twe turi inspire hama tukatanga ubutumwa natwe sikuvuga ngo biba byaratubaye ko canke ngo bizotubako canke ngo bikini bikoya birashobora kuba bitabaye no ku bagenzi bacu mugabo asanga nyene byarabaye canke warabisomye ahantu canke wabibonye nko muri TV canke muri film umva hari ibintu usanga bikenewe nyene kubwira abantu mbeko iki tuba dushaka guhisha ibintu bibaho si vyiza washatse gushira ku mugaragaro nivyo sawa kugira umuntu atahure erega basi urabona kera sinzi ubu kuri iyi systeme nshasha ko bakibibigisha kera baratwigisha ibintu ngo vyango bakame ngo agakwavu ngo kavuga urumva batubwira ibintu vya samandari ngo bisizi imwe ivyo vyose nibibaho ntivyabaye bari abantu no wingana kwiga ntiwize none uvuga ngo bisizi imwe none ukavuga ngo n'ibisizi imwe bashira hajya baba bashatse kutubwirira urumva ariyo ibintu bacishamwe kugira umwana ntabaragira umutwe ugumye cyane kugira umwana ashobore gutahura message bakavuga ibintu vya samandari ntigeze abaho kugira ashobore gutahura ubwo butumwa ico kintu ariko aramwigisha rero natwe turacisha muri ibi nyevya ndi tubona ngaha kugira umuntu yiyumve neza ubwo butumwa ko akeneye gutahura ivyo ari vyo igere ni message watanze uracakekeranya Cenda iraba ahubwo nk'umigo none nk'iviriyo wabikuye sinshobora kubitahura ngira nawe usanga bikubako gose niyumviriye ko vyakubayeho kugira undi bishicisha mu ndirimbo Imana ikundinde ndumva ibintu byose ushaka bimbe kwikundinde kabisa bikubeko none
nabo biba kugira ni bibi hari abo biba ko bumva babikunze babinezerewe nawe ushobora kuba utabinezerewe sinokwinjirira usanga utabikunda nawe ntabashuka mamukunda wewe mani kundini wewe uri mu rukundo aho nyene basi sa sanzwe mu rukundo basi bisanzwe paravye bashukamana je sanzwe ndi mu rukundo Yesu arankunda cyane ari mu rukundo na Yesu yego niyo muzobana tuzobana he n'ubu turabana muramana yego ndi mu mutima ndiko ndakubaza urukundo rw'abantu babiri kuko na Yesu nyene mukurema baravuze ngo ikigore cyose kiremera ikigabo cacu ngo ikigabo naco kiremera ikigore cacu nibwo rukundo niko ndakubaza ubundi twese twazi ko Imana idukunda kandi muri rusange nivyo niko ndakubaza uciye witwaza Imana twese naje Imana turakundana amuga je nibaza ko nkiri muto ntiharagera ko nja muri ivyo bintu ashara umwana oya navuze ko nkiri muto gusa nayo umwana n'uw'ibitepe n'uwiki abana ni babandi batoya baterura sino jewe ndakuze mugabo sindagera kuri ivyo bintu nihagera nzokubwira nzorinda kubimbaza tuca vyandika kuri Instagram kugira twese tubimenye oya nje nzomenya ndabibabwira namba nzobiririmba namba nzovyandika namba nzobigira ntegira mu bimenye nzomenya inzira ndabicishamo okay merci beaucoup reka tubirindire ngira ngo bariko uyu wawe ariko arakura sinzi usanga mwese mukiri bato ngira muracari bato mwese uyu wawe umwe ni wo muntu wawe uzavuga dupresenta mu minsi okay ari nawe usanga nsumba ibisanzwe biraharawe navyonze biraharawe ushobora kuba gusumba nyine ntawo bimenya okay Obe ikindi kintu baravuga ko Obe ari umwanditsi akunda kwandikira abantu indirimbo byo bari byo bimeze gute navyo ubusanzwe ubikora muri mu myuga yawe mu yindi myuga ukora ivyo byo babirimo yego ndabikora mugabo sinkunda kuvuga ngo nandikiye ngo uyu canke nde kubera bongayi wacu mu Burundi ntibiramera neza cane nico gituma ntigera mvuga ngo nandikiye uyu canke ngo nandikiye uriya muganda bikora yego Félicitations kuko ndumva ufite impano nyinshi none ubipfuze ubabona hari kibazo byo gutera aje navyo nkunda gusa ko ndamatsiko nakumenga vyo ntera ikibazo je kuri jewe camita nko kubigira ibanga ntushaka ko bakumenyera ntushaka kumenyekana ntushaka ko bamenya ko wandika ubona umenga vyo gutera ikibazo je navyo nkunda gusa kubipublia ko ari umuntu usanga abashaka kubivuga ko mwandikira n'undi usanga badashaka kubivuga rero biragoye gukora mu mitima y'abantu abantu rega ntibo baheza ahubwo umuntu akora ico abona co mubera ciza akora ikintu kimu satisfeza we ubwiwe nibaza ko adakora nyene ikintu kijanye n'abantu kuko abantu baratandukanye bivuze neza cyane umva nanje ikintu kinsatisfeza nuko nyene mbona nakwandikiye akantu twagakoze kameze fresh je mbamura ko twahejeje nta bindi okay Obe apara mu muziki hariye kandi kazi asanzwe akora bimeze gute je ndi businessman nkora utuntu twinshi dushobora kumpa gafu mugabo sinoca nja ngaho mvuge ngo nkora ibi oya ndakubujije shako natwe tuzoha nimba uri umudandaza twashobora gushora nimba ufise ibi ntushaka kubivuga ngo dushobore kugira kukubera basi umukiriya none we ntushaka ibintu byawe ko bimenyekana si vyiza oya nibisanzwe ufite je nkoresha imbuga zitandukanye iyo umuntu akeneye kumenya vyinshi kuri jewe urandondera Fibi canke Instagram canke telefone isanzwe tukavugana okay Obe apart y'umuziki ikindi kinakunda kimunezera muri we ni ikindi kintu nkunda ico kibazo cawe burya nticoroshe mu buzima bwawe bwa misi yose ikintu ukunda cane kiroroshe ikintu ukunda kindi ukunda icure basumpe nk'akarorero wowe ukunda igiki wowe ukunda igiki umpa akarorero nanje ncamenya inzira uriko urabicisha mu kuko kirundi kiragoye nta kirundi ndakurusha none abantu bitahura oya mbwira wo ukunda iki wewe camenya nanje ndakubwira nkunda nkunda muziki no gusenga no kuba umujournaliste we nawe ukunda iki je numva nkunda ibintu bitatu byose nivyo nakubariye ntugire ngo ikirundi cahataye nakubajije ibijanka ibintu umva ukunda ibintu vyinshi wewe ashaka kuraba neza waje numvuga ko nikundira Imana nta bindi nawe ukunda gusenga canke wambajije ikintu none gukunda Imana vyahetse
ibiki Kukunda abasikini ukunda gusenga je nakubajije ikintu ukunda gusenga tu canke kuko nibaza ko gusenga ntidusenga ibiti dusenga Imana yego umuvugishwa nawe uvuga mu ndimi oya bijya ntavyo nzi ntunyambika ibara Gira kuzivuga unamvugishwe kunyature kwijambo vragira nyene umuvugishwa nyene nk'abandi koko tuzatubira ubwo washatse nabuhawe kweri mukurizeye kuzobuhawe ntavyo nzi akazoza karagoye kumenya ne witeze ikiwe muri kazoza mbe Obelix ushaka kugera he jewe ushaka kubona ngiye mu ijuru conyene yego ico kirakwiye na twijuru ngibyo apa yo gushika mu ijuru utarashika mu ijuru na mu buzima bwawe bwakazoza ushaka rero upfe uje mu ijuru ejo canke hirya apa kuko gupfa nibaza ko nta muntu abimenya ariko baraprepara ubuzima avenir yawe wipfuza gushika he Bode ndiko ndakora kandi nkora ibintu bitandukanye hano bampamagaye kubera umuziki mugaje sinkora umuziki wonyene nabikubwiye ko mfite n'ibindi bintu byinshi nkora bijya byose ndabikora gashobora kugira akazoza keza sino jeco nsaba Imana n'iherezo ryiza sinzi igihe nzogira kuko abana b'Imana ntibapfa barasinzira ivyo warubizi nahora ndavyumva ariko sanazanye none ko gutinya gupfa kandi waremeye kuvuka urabikunda rero uwo kugira ngo upfe hawopfa ni etape umuntu ashikako wumva ntubitinya wumva bikunda gose kumbwira ngo ndabitinya wowe urabikunda ega je ntashwa mfise igihe cose Imana izobona ko inkenereye izontora Ok, ben merci beaucoup. Yeah. Kiyogisa nuvanyene sinzi nta nubwo bufise bwo gupfa ntaki ariko ngoza ndazi wo kwiruka nta muntu adatinya urupfu vugisha ukuri nucu rukwepera he turakora uko dushoboye kose ugiye dupfe mugabo urumva ubundi umuntu aba yifuza kwamaho ku isi naho uba mu buzima butoroshe gusa ubushaka kumuba gusa ntiwovuga ngo ntutinya urupfu urabe kutubesha oya ntushobora kuvuga ngo urarutinya cyangwa nturutinya kubera ni etape utegerezwa kuzoshikako haba ejo haba ubunyene haba mu myaka 100 ntavyo nzi utegerezwa guca muri iyo nzira ubunyene Imana yacize ikintu cambere wayisaba n'igiki iherezo ryiza ryonyene nta mahera nta bindi bintu miduga ngo ibikino isaba ni iherezo ryiza ryonyene c'est vrai akanoti wayisaba akanoti yarampaye amagara mu bwenge bw'anshobora kukironderera uretse ko ibintu byose gusiguma ihezagira buke mugabo wombwira ikintu kimwe nsaba Imana je nsaba iherezo ryiza cyo kubwira ati ubunyene ndagutwaye n'amahoro ntitwoharira kare akanoti ntiharirizwa ndabizi ariko akanoti turakarondera naho yaduhaye amagara turakarondera tukakabura kakatugora gufata sinumva ngo we nta kintu na kimwe kindi wayisaba ko kwigutwara noyisaba iherezo ryiza niko navuze ko ntiharirizwa reka tubive ku bintu by'ibara ntawo bivamo nanje ndayubaha gose sishaka gutirimuka obe gira ikintu bwiye abantu ariko badukurikirana abakunzi ba Ecobus TV kwanza turanagushimiye kuri uyu mwanya mwiza waduhaye ndazi ufise zisho bikokipa ndazi kuri mu business uri no businessman rero wari gushobora kuba wagiye mu nzira turagushimiye d'abord gira ikintu rero bwiye abantu ariko badukurikirana bono basaba kwama badushigikira muri ibi bikorwa byose dukora ko yibonye umuntu ariko arakora atari ko ariba akoresha ingufu ze n'ubwenge bwiwe nk'uko ukuntu nawe wafashe umwanya aho uri ku kazi nta muntu n'umwe kugirira nabi uri gukora igikorwa cawe sivyo rero basaba rero kudushigikira dufate umugongo ko nta kibiti yo turakora rwose dukora vyiza ugira ejo canke hirya ejo nawe uzoba ufise na niyo wawe TV wawe apana kuguma witwa umukozi wa naka naho numva ni juste nyene ugira tugume twavansa tuja imbere gutera imbere ndagusabye tugire akapela ya nyumvirize
so ko tugirira kapera uri umuririmvyi abantu bakubona ngaha batazi ko ifi nawe mujya umuntu aririmba tugisaba ducishirize ko gatoyi zobukoze nico gituma nashatse yuko boraba imbuga zanje sishobora kugira kapera kubera hari impamvu ntashobora kugira kapera no munsi ana bivanye n'ahantu turi sishobora kugira kapera mugabo kurikirana indirimbo zanje kuri YouTube ziriko uratumye kapera rero kubisana suko yibima n'ubu nyene nge umva imiduga n'ibiki n'abantu ariko bararengana ngaha biboneka nabo ukuntu urumva location wayigaye koje mugaye ahantu turi basi bonse kuririmba kubera ahantu turi ego sawa ntacu reka tukureke bakunzi baye ku Buzz TV turabashimiye mwebwe mwese miko muradukurikirana n'abatari abantu bose mwagimaze kugira subscribe n'abatarayigira murabe mukore like share mutibagira comment izayo murazi ko tuzikorera ko cyane ibi aho mubona tubikora nabi mudukosora mubivuga mu comment ibyo tugira neza naho mutubwiye tubandanye ndabubaha cyane kandi ndabakunda mubawe gose